yaraza akanyagirirwa iwacu aza kudusengera aza kuturoba nka kumwe Yesu yaduga wa musozi muremure nawe ntiyigeze acika intege nibi tubikesha pastor none ubu nahasigara turungikira yemera kuduga aza guhereza abana bacu buyi bita Doha. Turi mu Gatabo komine Shombo uru n'urugi rw'umupfakazi muri iyo nzu harara y'abana n'umukenyezi batandatu. Ivuga butumwa rya mbere dufise no gukwirikirana umuntu wese yitwa ngo numu sangwa butaka. Hanyuma rero abasangwa butaka turakorana nabo. Ishira hamwe ryacu nishira hamwe Rukristo. Tuvuga ijambo ry'Imana, tugasenga Imana, tugasaba Imana yuko yoduha ico dushobora gufashisha abavandimwe bacu, hanyuma kandi Imana irabikora. Rero uyu munsi turi hano twaje kubagendera, twaravuganye na pastor wanyu, twavuganye cyane. Umuntu yadushikanye hano ni pastor wanyu hamwe n'Imana. Uyu mupastor wanyu rero yarabatubwiye, aradusobanurira ubuzima mubayemo, araturubikira n'izinzu mubona tuhagaze imbere, biradukora ku mutima. Turavuga tuti ntidushobora kuvyakira mu majambo gusa no mu mafoto, reka twebwe twishikire. Nico gitomo uyu munsi twashitse hano kugira ngo dushobore kuganira. Twese turi hamwe kugira ngo tubagaragarize urukundo. Hanyuma hano murabona ko duhagaze imbere y'iyi nzu y'uyu mumama yatubwiye ko ari umupfakazi. Amaze kutuba ko ari umupfakazi kuva mupfakaye. Mwaciye mubayeho gute twashaka mudusobanurira ubuzima mubayeho uko bumeze. Uko nyene mbayeho nukuri ndahabayeho nabi. Urazi utagira umugabo mu batwe ushoboye kubaho nabi, ufise nk'abaramukazi bawe bakakuraba nabi, ugiye kuvuga ati muramukazi wanje ntanakonye hari ukuraba nabi n'ukuraba neza. Nukuri je ngaha ndahabaye nk'umuntu mvuga ati ndigikoko. Ntari igikoko n'abana baba barivye no kwiba bakabicamo. Je kukungene Imana mpayiteka ndaca ingero n'agashambara mubona mpora n'abakiriso baramfasha. Utamfashije nkavuga ati Imana iguhezagira. Nukuri nyene je ngaha ndahabaye nyene kukwihangana no kwitonda no kugenda neza mu babanye no mu bagenzi. Utwo ndose ndarya, utwo mbuze nkifataho mbabara. None umushinga ntaye wawe yagusigiye abana bangahe? Yasigiye abana 5. Abana 5 bose n'abakobwa canke baravanze abakobwa n'abahungu? 2 n'abahungu 3 n'abakobwa. None umwana w'imfura angana gute afise imyaka ingahe? Umwana wa mbere afise imyaka 10, uwa kabiri afise imyaka 9. Uwa gatatu afise imyaka 7. Uwa kane afise imyaka 6. Naka kamaze imyaka 4. Kuko je no kuri Mana aranteye iteka nabacukiriza ku rugero. None abo bana bariga? Bariga. Biga he? Biga mu Gitaramuka. Birakorohera none kubafasha abo bana biga? Reka mama reka ndagowe.
abakirisu nibo bamfasha bakamperera uduhera kavuga ati ehegurikaye uwambonye neza akavuga ati akira agapira k'umwana wo kwishuri udukaye natwo umuvyeyi nyene abona yuko merewe nabavuga ati akira. Twabonye iyi nzu muyibanyemwo n'abo bana murara gute muhabayemwo gute ko tubona iyi nzu ari nto? Ukuri ndayibayemwo uko nyene. Aha mu nzu twinjiye twabonye hari amashiga harira none ari amashiga iyo muharaye ajya amashiga acakomeza yaka canke murayazimya mukayakura? Nshirije kuryama umucanwa nshasuka mwamazi nkasasira abana nanje nkaca nisasira ngaho tukaca turyamana n'abakobwa bahungu nabo bakiryama. Ubona two gufasha iki canke twokora iki? Ico noshikiriza nuko nomanza kuronka icifuko nkaronkaho ndima nkaronka utwonja kugira abana babeho neza nk'abandi. Hanyuma twakubwiye yuko ishirahamwe ryacu ari ishirahamwe Rukristo none Kristo uramuzi uba warakijijwe ko numvise uvuga yuko abakristo bagufasha none abo bakristo bagufashiriza he mu rusengero canke baza kugufashiriza ngaha? Nukuri narasenze kandi maze gusenga narabatijwe muri Pentecote mu guheba nabonye umutambukanye wanje agiye navuze ati aha ivyanje nibindi tereka manza nicara ahantu ntutse ucuraheba ndaheba mugabo bo Imana iri kirankorera mu nashaka kuja gusenga. Jane twanshakumange Peteroniya umutwakazi wo ku mutumba wa Gatabo twege twari muri babasangwa butaka twari dukenye cyane uburaro ntidufata amikoro ntidufata mbere twari muri bamwe banacuragizwa n'amatongo nta naho twari dufise hiyagoye turi jewe narisanzwe twari dusanzwe turabarimyi aho leta yari yabaye iraduha bavuga kandi bava ngo twe turabasangwa butaka mugabo bavuga ngo turabashumba. Leta y'u Burundi yasinze n'umunsi mukuru wahariwe umukenyezi irongera irashinga n'umunsi mukuru wahariwe abasangwa butaka mugabo twaragize turavuga yuko twohabwa bijya bitasi ndanga matongo atanga twasuswe n'abajuragizwa nta n'umutwa n'umwe wo muri Gatabo yigeze aronka ico gitasi candanga matongo kandi turi mu babisabye. Ivyo twarashice ngaha kuri komine tumaje gushika ngaha kuri komine hari harongoye nyakubahwa musitanteri Kantazi baca batubwira ati mwege burya rero ayo matongo kubera ara ya leta mwe tuzoza kubafotora rusange. Nka jewe nari sanzwe ndumurimyi nari nitanze ndatera ibiti amajana 7 vy'ikawa leta baravyidikira yuko nobu wa mbere mu ntara ivyo biti nta nakayire turonka kubera tubuze ya mikoro naheruce ako gafumbire naronkera Ingozi abategeci ndabarusha Imana Kariniya ari wagitwara intara ya Karusi. Ivyo biti kubera tana gafumbire ndonka mbura na mikoro no kuri konte tutemerewe kubera ngo atabitasi by'iwacu dufise nyene ngo kugira ngo dusaba kagurane ntidufata niho dusha tuburana amahera yo gufyatura tukabura n'ibisakazo tukabura nagatungwa tworagira kubera mikoro. Jewe nk'akamo notora abasangwa butaka bene wacu ho boba bari hose aho boba bari mu bihugu byo hanze bari mu bihugu mu Burundi mu Bwongereza muri Canada mu Bubirigi muri Zambia mu bihugu byose baba barimo nabandi bose tureke nabatwa bene wacu abagize igihugu cyose cy'u Burundi Imana yabarungice mukahashika pasitori yatanguye kuduga imisozi aduga yagize arashika haji wacu hamwe kuvuga ukuri. Pierre yaciye avuga ati je muranzi tengwa hani wanyu tego ngo we witwa ngo iki nitwa nshakumange Peteroni ngo none zinzu ngo nizo mubamwe tego ngo none hana amashira hamwe hagendera toya ngo none murasenga turishari mu bajuragire ngo icambere no manza kubatumirira ko ngo manza mwakira gakiza ngo musenge ngo ibindi yose azobibakorera. Egara dushingisha amashira hamwe kuziganya no kugurana nadusha turatangura gushinga utwo dushira hamwe tuduserire ko tuziganya no kugurana aratuzanira tujya dutabo twiga ku munsi wa mbere byose aratuzanira none ubu naho cyubahira imbere y'Imana twabonye atuzanira amasafuri y'ibikombe n'ifu yibuye bita doha abana ngo harero ngo
gukomeza amasengesho ngo Imana isho mutazobona ngo muzobona Imana honyene yibururukiyemo tinone ngahako twari tumeze nka wa mukene Lazaro y'abana n'abatunzi erega naho turi hariya erega tubana n'abatunzi nani turi mu gihugu hagati ugira iyi ntagizwe n'abatwa gusa twega kama twotera indongozi ziri hejuru nizo twitorera tuvyuka tugatora nuko zotugira tukaba nk'abandi muri ya myaka muri ya mbono y'akazoza atamutwa kinyagirwa twese tutakiriho nk'ibikoko turiho muri demokarasi ubu ico dukenguruka ni jambo ry'Imana kuko byose byubakiye ku ijambo ry'Imana Yesu nk'ubu yosha tujana kandi abaciye bumviriza iryo jambo ry'Imana Pierre hadugiye hari yari kararivuga abari samaye ko nawe ngo sintete yazanye ngo sibiharagiye yazanye nuwazana ibingana gutete manje kwakira iryo yavuze byose ni mpfa gusa kuko urabijya byose kuko ntibishikira ku mutima abasangwa butaka b'ishombo mwiriwe murabona yuko ntaduze hajya hejuru nagumye ngaha nduga haruguru cyane manuka nguma ndehuku nyine sivyo mukuru w'igihugu aratubera ati numujama w'ugwaruka nanje ndumujama w'abasangwa butaka Ndagusezera niya basangwa butaka nirigagenda nihinduka mana abumva icyongereza ni Fund of Education International nikigega mpuzamakungu citaho indero mugabo ubu mu Burundi ngaha iyo ndero tuyikurikirana duhereye ku basangwa butaka rero mwiyumve mwagendewe na bene wanyu nta musi numwe wabayeho kiretse ngwaye nirigwa ntanditse ijambo busangwa butaka ku munsi nico kimwe n'uwo muvuga butumwa mubona nibaza ko iminsi igihe kinini abari mu ndege nta munsi yambariye yuko yirigwa atiyumviye abasangwa butaka muti kubera iki yigisha ijambo ry'Imana naryo iryo umurongo muto y'inkunda kwibutsa abantu uri muri Yohani 11:35 kavuga ngo iki Yesu ararira abafise Bibiliya muharabe niwe murongo mugufi uba muri Bibiliya nk'abasangwa butaka dusubiremo Yesu arira kubera iki kubera ko hari habubaka amazu y'ibyumba 50 barara mu cyumba kimwe 49 utayasizemo amagunira araramwo imiserebanyi umusangwa butaka mwene wacu ari muri zanzo tubonye igihungere ni gihungere bijya bintu birababaje hamwe umwana w'Imana mukuza gutora ishengero yose rukiri gihinga n'abantu b'ishombo inzu mwubatse
muzojugujugumira. Ndabona ko n'akanyamuneza mutakabuze, ariko ako kanyamuneza ntigaherere ngaha mugatware muhira, kuko niko kazodushikana mw'ijuru. Ishirahamwe rero mubona urya mu mama arongoye ndasubiyemo ryita ku basangwa butaka. Twebwe ntidukora nk'ayandi mashirahamwe muzi mu Burundi, nitwitaho umubiri gusa w'umuntu ngo duce tugenda. Duhera ku mutima, kuko urashobora gupfa ku mutima umubiri wowe waboze imbere y'igihe, ariko umutima naho byogenda gute ntubora. Twebwe muri FEDU nta macakubiri dufise kandi turaranura umuntu oya. Twebwe abantu bose barangana. Tugiye kwambika abapfakazi, tubambike, hanyuma ikindi gikorwa kizakurikira mu nyuma. Ariko twashaka kubamenyesha ibintu byo twazanye, kuko rimwe na rimwe harakunda gusigara ingorane, banuka bakavuga ngo basiga ibintu byinshi barabiriye. Oya, twebwe twazanye ibigori ibiro 600 by'ibigori, turafise ibiro 400 bw'ubuyi. Barabonye icyo twaragiye kuraba abana kurafareba bafite umugambi, abarongozi bafite umugambi wo kubaha ubuyi. Twasanze yuko natwe tugiye gushigikira abo bana mu kubahesha nabo nyene ubuyi. Ubuyi twumvise babwita ngo ni doha. Rero twabazaniye natwe ibiro 400 by'ubuyi. Ni FEDU Burundi ni ishirahamwe ryitaho cyane gufasha abasangwa butaka. Tubona n'imibereho yanyu. Hanyuma hano twabonye abana, turi kumwe n'abana, turiko turasangira ubuyi. Ariko rero aba bana turafise umuntu abarongoye, niwe tushaka kuganira nawe tumubaze. Jewe umurimo wa misi yose ndumurimyi, ndumubumvyi, hama nkongera nkarongora ikorare y'abana ya Sunday School nkomezi z'umusaraba. Hama tugafata umwanya tukigishanya ijambo ry'Imana, hageze kubafungurira ubuyi tukaza hamwe iki kigo kugira ngo tubahereze iyi doha. Hamwe kubigisha ijambo ry'Imana, mufatiye kuki ijambo ry'Imana? Ijambo ry'Imana dufatiye ku ijambo ry'Imana kuba uko turi siko twahoze. Ubu kera nta bantu twarimo, ariko ubu turabantu tumaze kumenya ijambo ry'Imana twaciye tuba abantu. Ubu turaba Kristo niko no bivuga bakwiye, kandi uko batuvuga kera ubu abatwa twarakiriye agakiza kubwishi kandi turashimira Imana gose. Ndumvise uvuga ijambo mu majambo uvuze yuko abatwa mwakiriye agakiza, none namwe mwoba muri uwo mugwi? Ego na jewe ndumuterambere nyene. Urumva uri umuterambere ukaba n'umusangwa butaka. Imana iguhezagire cyane. Ego, hanyuma none aba bana twasanze bariko baranywa ubuyi, murabona ko natwe turiko turasangira. Twashaka kubabaza ubu buyi mubukura he bwo guha aba bana? Ubu buyi nyene n'ukwiyungunganya nyene bashobora gukoresha kugira ngo turabe ko aba bana bacu bogira amagara meza. Mubukura he, mubuhabwa nande? Ubu buyi nta nishirahamwe dufise ridufata mu mugongo twovuga. Ubu buyi nyene ni shengero rishoboye kugira rikiyungunganya kugira ngo baronke ubu buyi. Bahezagire cyane. None ubu buyi mubaha kangahe mu ndwi?
kubera ataburyo turaronka bwishi dushobora kubufungura ku munsi wa gatandatu iyo tuje ngaha nyene gutegura abana tubigisha n'ijambo ry'Imana duhejeje tuca tubafungurira hama bagafungura bahejeje gufungura tuca dufata inzira dutahukana abana bacu. None kuva aho mutanguriye guhera aba bana ubuyi ni impinduka yahe mumaze kubona? Impinduka turiko turabona nuko ubuyi nyene tworonka nk'udufata mu mugongo yo dushigikira aba bana bacu turabona ko hari impinduka iri kiraba muri bo ubu bariko baramererwa neza tubona kanyamuneza ari keshi turabona nyene turose nyene nk'uwo dushigikira ko aba bana bacu botera intambwe bakareka kumererwa nabi. None muvuze kumererwa nabi bamererwa nabi gute? Hariho umwana usanga afise amagara mabi ugasanga agwaye izirya ngwara bitwa ngo ni kwashi ugasanga arabyimba akagira imishatsi benzutse akagira n'amaguru abyimvye ugasanga n'inda iravyimbye n'ibikonje. Umva kuva aho mutanguriye kubahera ububuyi ntibakivyimba inda ntibakivyimba amaguru. Oya yego okay Imana bahezagire cyane. None nakajambo nyabaki mushobora gushikiriza irishira hamwe turongoye? Ijambo twoshobora gushikiriza irishira hamwe murongoye nuko mworaba ico mwodufasha mukadushigikira kugira ngo aba bana bacu batere baje imbere turabe ko bogira amagara meza. Imana bahezagire cyane. None muri aba bana bankubuye hoba harimo abana biga canke bose ntibiga? Harimo abiga n'abatiga abo bari ku bibero bato ntibiga mugabeshi nabiga. None urumva iyo muje kubaha ubuyi mubasanga ku mashuri yabo canke mubahera ubuyi ngaha nyene tubasanze? Mutubahera ubuyi aha nyene kubera ku mashuri ntidushobora kujayo tuguma mu iki kigo nyene ca komine. Hanyuma n'ibirabagana by'ibigori hanyuma n'ibitenge mubona tufise hano imyambaro hariho imyambaro itandukanye tubaza kudushyikiriza komite. Hanyuma dufise ibitenge 21 turafise n'amahema nitwarose uburyo bwo kugura amahema ashobora gukwira izi nzu zose ariko hamwe n'Imana yacu ushobora byose turazi neza yuko tuzogenda turasakara buhoro kugeza duhejeje kandi twifuza yuko natwe twinjira mu mugambi wa leta dushaka yuko mu 2040 mu 2060 mu cyifuzo cyacu kandi turazi ko bizoshoboka hamwe n'Imana yacu yadutuye dushaka yuko abasangwa butaka cyane hano shoko tuhagaze ko atamusangwa butaka n'umwe azoba kiba muri Nyakatsi dushaka yuko abasangwa butaka tuko twasenga Imana idufashe tubasakarire namwe mube mu mazu asakaye nk'abandi kugira ngo umugambi uko twebwe dufatanyije na leta 2040 wese muzobe muba mu mazu asakaye neza yubatse neza. Imana bahezagire cyane. Hanyuma rero y'amahema twarose amahema 20 ibi byose turabisiga mu maboko ya komite tufata komite kozo turabura amazu asinzikaye cyane twashaka yuko y'amahema muzosakara inzu turazi ko inzu ni nyinshi zisinzikaye ariko muzotangure buhoro uko Imana izaduhezagira turabasakarira kugeza nimba uwo mugambi cyangwa Imana yo mujuru ushobora byose iduhaye uburyo bwo kubasakarira amabati ariko bazobeho bafise amazu asakawe n'ihema mu gihe imvura iguye bagashobora kuvurwa. Turi kumwe Imana bahezagire cyane twagomba kuvuga neza yuko ntiyagira umuntu bazogurisha ihema uzogurisha ihema tukabumva azoriha bazodike kugira ngo kubera ko rishira hamwe Kristo oya mahema bace bayagurisha. Murabyumvise Imana bahezagire cyane.
gusenga nka Sara iye bugufi nka Esiteri ambira Imana nka Dawidi abahamagaye baranga Imana ibahane basangiye na Yesu kumeze imwe bamwereye no ku gikombe kimwe ukuboko kwasangiye na Yesu yaraje kutujana yaraje kutujana yaraje kutujana yaraje kutujana twasangiye na Yesu kumeze imwe twamereye no ku gikombe kimwe ukuboko kwasangiye